mu zindi transfer ziko ziravugwa nuko inyuma yuko bigaragara ko Manchester United itariko irabaseriye muri transfer no mu Faransa Enzo Maresca ngo yamaze kubwira Man City ko boraba neza muri AS Roma bakamuzana umugabo yitwa Kone. akantu bariko barabura amahitamo gusa je ndi Kone sinokinira City mbora mani hago mani bigaragara ko itari serie mwino di diri mazigiye cyane Shaidiri yaradindiye kwa mani cyo tumanya iyi Manchester United nifise kamake diri zabo zigenda buroburo kandi bigaragara ko equipe yateza kuja ku isoko n'inguvu nyinshi match yabo ya mbere iri kuri lunch time Samedi saa 7:30 ni lunch time kabisa Enzo Maresca rero nako Kone kwa Man City ubwo inyuma kunyuza Ayub nako umugabo witwa Anderson Elliot biva ko na Ayub wadi ari hafi imbatara hajya diriwe iri hafi kivya boatije bigeze mugabo kandi nini diri umuntu uri kwa Man City giri aho zona Manu yinjiye agasore bakakareka katuraye vya boada bigeze ariko vya boatije ngonzira ko vyaheze bigaragara ko ari ibintu biri ku musozo Landry Kone kwa Man City ni shwanzi za kuri Enzo Maresca cyane se uko aza devuze no kubura amahitabo Enzo Maresca iyo bavuze Enzo Maresca wumve umumenyereza aciriritse cyane so ne aciriritse iwawe wallahi Maresca rumeza mwiza nda ukagira no harira none erega mu mwanya muto Maresca maze muri yitwa umumenyereza ukagira no harira canke no vyemeza umwanya muto Maresca maze yitwa umumenyereza ni mwiza yego je rero bwayico gihe ariko amujajinga kuki ari amaziri yagiye muri coaching ari amajwi y'imfago umumenyereza mukuru kuva avuye mu musi burongo ari amajwi y'imfago zo amatora bayita gute wetekana bayitwa abstention bayitwa gute ni ibintu nk'ibyo Landry ashobora kuba yaramize akantu gatuma pinga ibintu byose yaza gupinga avuye kumuhajwe wa Pepe jene bamuha mission yo kuduza Leicester arayidugije avuye kwa Leicester bamuha contrat kwa Chelsea bamuha mission yo kugarukana Chelsea ku rugero rwo yasanze ari equipe kina conference abanza yitwara abagarukana muri Big Four atwara Mondial de Club kive kwa none iyo mwumva erega niyo career ya Maresca none Johnny mumbwira ko nkozwe mu gupinga ni je ndiko ndatuma abakinyi ba Man City bataryoherwa entraînement bakoresha ivyo yo entraînement biriko biravaye ni kwa City ico erega n'amakuru yandikwa n'abantu bifuza ko Man City rekura abakinyi bakaja mu mibuyo ico benya coco azaro no munsi ni kimwe wewe uramuzo vise umwana amaze kuba integre muri equipe ya Man City yitwa Nicolas Gonzalez unamuzi waguze Elliot Anderson unamuzi uri muri visa z'umugabo yitwa Enzo Fernandez havuzwe Adam Wharton havuzwe Alexis McAllister havuzwe Manuel Code wese ukunda kuvuga we ukunda kuvuga ngo ikintu runaka Arteta ari karakora ngo iyo gikora Pepe bavuga ko ari mwarimu natwe dufate Rokriza Pepe acinjira muri City kuko tuvyemeranye City Pepe Guardiola sigira umugabo witwa Enzo Maresca City ya Guardiola sinziza ariko iriya nziza ku rugero bivuze ngo nziza ku rugero meze gute ndindira je ndiko ndahagarara kuyinjira rya Kone mfashe kuba bahari no munsi bafise none Kone ntazoje gusangira umwanya na Elliot Anderson erego menye ko Elliot Anderson n'umukasere full none Kone usangana na Rabiot cyane na Chouameni ikibazo kiri ninda bari kora cyane bagahurira mu kibuga ninda bari kora kasa no system no munsi abakasere babiri barakina n'abawiti babiri barakina bivuze ngo sinanse ko wumva roro ufise mu kibuga sinanse kumva ko bokinana mugabo no munsi curi kuraraba equipe yitwa Man City itakaje Rodrigo Hernandez Cascante nimibiri buri muri izi visere zose barimo bariko baravisa hakenewe umugabo yitwa Enzo Fernandez kubera ko wowe icambere na mbere nemeza mu bijanye no kuofansa ni mwiza ariko no mu gukasa ritme mu adversaire ni mwiza ariko ico asumbije abandi ari experimente bivuze ko no munsi Manuel Cone ni mwiza mugabo Manuel Cone kumwinjiza hano hamaze kwinjira Elliot Anderson uzokwisanga ari bya bindi Liverpool yakoze mu mwaka w'zikinjiza Ekitike ikongereka mugereka ko mugabo witwa Alexander Isaac jewe ndemeza ko equipe nziza igomba kurangwa na effectif yagutse mugabo ku rugero rw'abakinyi banganya nivo no mugabo jewe urazi gituma mvuga ko atakosa ni amanganya Kone raving hino yakinye kwa Roma neza kinye abafaransa anganya ugwego na Elliot Anderson renda nagwa karorero randi Arsenal sinyisha Declan Rice yari mukasere mwiza mugabo bamusinyije equipe Arsenal igifise Thomas Partey kandi tona ko azokina Arsenal sinyisha Partey yamusinyishije bagifise Granit Xhaka kandi twabura ko abakasere bose ikintu no munsi muri football moderne ndaba tactique kwanza za equipe Man City ni equipe mu tacticien si equipe y'umumenyereza nka Michael Carrick dufata karorero singonde gukompara Carrick n'umugabo yitwa Enzo Maresca mugabo basi mu byo bakina
Maresca yinspira kuri Pepe agira ivyo bero vyinshi ubona ko banabanye uyu niwo mumenyereza ejo canke ejo tutotangara amanota umudisi mwiza kubera ko Pepe uraba abadefenseur bose yaguze hari abadefenseur yaguze baba axel tutabona iyo bazokina mugabo barawukenye eregura mu turazi equipe ya Pepe ifise John Stones ari mu kibuga akanje ari mu kibuga Nathan akari mu kibuga kandi bose ari abadefenseur baba axel turazi equipe ya Pepe Guardiola no munsi Ruben Dias ari mu kibuga Josco ari mu kibuga Kusanova ari mu kibuga kandi bose ari abaxial mugabe ivyo yabatumye rero ku marore yabahaye unamusi Josco turamuzi nk'umulateral kandi mwiza erega Kusanova turamuzi nk'umulateral kandi mwiza rero na mfashe uburyo Elliot Anderson nk'uburyo yakina kwa Nottingham ufashe nk'iyi role ba Declan Rice yari kumwe na Zubimendi cyane n'undi mukino kabwira Rice ati haruza gusigarira wako iyo vivacity ifise uko kuntu dugana umupira uko kuntu official endurance mu kibuga n'importe uizo nguvu iyo technique nibiki we turagwera liberté mu kibuga hamuhunda asigaye nyuma yabaraza kwasira ukugumya role yo gukasa none munsi ubwiza ukuri iyi role ya Elliot Anderson hama manuko nakamusigara nibikunda cyangwa ukayamanuko ne Elliot akamusigara ko manuko ne nubwo abantu babona umenga ni kigatanye kunahagaze bro numukinyi iyo system Pepe yarigeze ayibamwo nimba ari icyo bitwa ubutactician ko bivuga yarigeze atunga abakinyi do calibre nkuko babiri erega reka dufata karuri none musiyo Pepe yisanga yagarukanye Rodri bitagikunda ko yicarika Nicolas Gonzalez ntibari gukina mugarika dufate ku bihe byiza myaka myiza ya Pepe afise aba Rodri afise ba Beres bagundagane neza yarigeze atunga abakinyi basa nk'aba eregura musi Bernardo Silva barigeze gusangira role n'umugabo witwa Gundogan wanashaka tureke tubona bose ari abantu 8 mugabo wa Gilberto Kofa wanashaka tureke Bernardo na Gundogan yaratunze Bernardo na Maresca banganya ugwego mugabo je uno musi genda kubwiza ukuri ubu ndabwita ubusazi ndabwita ubwenge burenga kwitwa ubwenge nabonye muri Pepe Guardiola je ntawe umenyereza ndabwitezemo Pepe Guardiola rero umumenyereza kugira ngo uri mwiza mugabo iwanje urasanzwe ubwo bwiza bwawe n'undi no mutegura kabugira kumva ko Guardiola ashobora gutunga abakinyi babiri bafise profile zingana kandi bose bakaba satisfait ukanadogiriza nk'umwana witwa Phil Foden nawe akaronderega umwanya kumva yuko witwa Pepe Guardiola ushobora gufata umugabo nka John Stones ukamukura muri axe central ukamukinisha mu Sosthene noneho Stones bigakunda kubera ko afise iyo touche kumva yuko witwa Pepe Guardiola muri wewe ubwenge bushobora kugutuma kwiyumvira ngo ndavize umudefenseur ari mechanique guzumba abandi bantu bose amaze kubona yitwa manu wakanje ariko nkinira nk'umusantine muri role ya double cassé buriya n'ubwenge budafiswe n'undi muntu no none gute ahubwo ni gute utotanga credit kuri Enzo Maresca nabwo yatwese gashobora gutunga Maro Gusto na Risi amakavuga ati Risi wari umukinyi mwiza wo muri Mediano ushaka gukompletana na Caicedo none ngafata equipe nziza ku isi nka Paris Saint-Germain rindira gato nayikubita nk'idari bitatu gusa iyo bavuze complementarité entre Risi James na Moises Caicedo sakazi ka Maresca nakazi ka Maresca mugabo nakazi ka Maresca yateruye umukinyi mwiza ari matire ari fort techniquement ari fort défensivement akamwasocia kundi ari défensif nyene bagakina uno munsi unenga ikibuga yitwa ndindira gato manuko yanso ikonsere ndindira gato uno munsi Risi James yadugijwe gukinana na Caicedo niyo message yova mu mumenyereza yo bantu Risi James afise capacité muri we yo kuvuga ngo dusabwa iki kugira ngo equipe yitwa Chelsea ariko no munsi hari umugabo witwa Manuel Code mwiza iyo kapasiteri mubona rindira mwiza mugabo kuva kwa Roma wisanga kwa Man City ariho profile Guardiola yayisanze ko niyo yayikuyeko niyo yayisize kuno munsi itacemerera umumenyereza n'umwe ko Man City izomubana mugabo naho byanditse ko Man City izokwama ari ya Pepe uriya mwanya Pepe Guardiola byamufashe kugira ategure abantu babanze bakire ko na Maresca ukeneye arayisisa cyangwa reka mugabo mwanya rawukeneye erega Guardiola yaravuye kwa Barcelona erega Guardiola yaravuye kwa Bayern nivyo Man City yakazi Guardiola ichimuhebera responsabilité zose mugana imuhebera responsabilité zose naho jafata cacizere yagiriwe ahitana Man City igira nabivuze kenshi mu kiganiro nta muntu numwe yanka Man City abaho barayitinya wowe uratinya kwa front equipe uziko yo gutsinda umwanya wose bivuze ngo niyo woyitsinda uraza kuyitsinda kubera ko equipe itsindi yindi that's why ndakubwira ngo buriya bwenge cyangwa buriya bwenge ntegegwa Guardiola yahawe kwa Man City hari icyo yabukojeje butuma Man City igira profile kuvuga ngo umumenyereza zoza ntazoza kwigira ivya Pepe ahubwo Pepe yadusigiye izina rigomba bamenyereza abakuru bubaka equipe nziza
kuza rero witwa Maresca amarokri wokora simvuze ko atokunda ariko umwanya wo gukunda no kudakunda Man City nizokwemerera umumenyereza za kugerageza kubera ko no muzi ravise profile Guardiola yisigiye ivuga ngo turi equipe itwara ibikombe mugabo nibaza n'amaboko mugabo naho bagiye kuri pressure yo gutwara ibikombe azobihenze bagomba kwijja ko Barcelona iri kuri pressure yo gutwara ibikombe mugabo no kimaze imyaka iri mu nyubako izigerageza mugabo ni cyabuzije ko ari igihe tubibona tukavuga n'ubeshe ko baratubona Barcelona mu myaka ibiri iheze utwizeza ko Barcelona twara igihe champion twabona ko ari ububeshe erega ko kana none warigeze na Barcelona ihanganira umumenyereza mubi baramutumura kandi kumutumura n'uzo nyine ntagitwara mutumura none ubwiza ko igikombe gusa ni kubera ko profile equipe yamaze kugira Guardiola yasize standard ya Man City iyo ni profile Guardiola arondeye muri Man City mugabo umenye ngo meme na Man City hari umwanya bahaye Guardiola kugira ngo iyo profile ayigere kandi nindira kubera icwari très bien erega na Maresca ura musafisi cyane nta kintu na kimwe Maresca ari shotuma Man City yubatswe na no kirahari uzitwari uko bamuhisemo mu bandi uko munjanira naraheze uyu mugabo Maresca ntacari kwera ki batatora rindira Maresca ntacari shotuma Man City yubatswe na Guardiola akayisiga kuri ya standard imubwira ngo ngugerageze mugabo Guardiola yaraciye kwa Barcelona agaca kwa Bayern Man City atacu yari bwigezeko yari mu mwanya mwiza wo kumubwira ati Guardiola ingu twubakira equipe tuzopersevera mugabo na Mose twemeranye bazopersevera ko Bayern yari bakiki nimba Guardiola shira gutunga equipe iba equipe yaranze umwaka ibura itatwaye Champions League iyo profile urayumva wewe urumva wavanye Man City naho wayisize unamuso wisigiye profile vuga ngo nta mumenyereza wo kugerageza hari mugabo iconze ico nawe twari bikombe tuguhe credit tutayitwaye tugukura tuvyemeranye ko na Pep adasohotse muri no myaka ibiri abona ko City yayishikanye ahantu hatandukanye nayo yabwirizwa kubiri erega na City naho ubwiye Pep ari yagiriza ko City yisize habi paraporo yawe yayishikanye ubu City yaca yigira retraite nyuma ya 2023 yo gutwara igikombe vyaba biyeze mugabo je suis sûr certain inyuma yo gutwara igikombe ca Ligue des Champions hari uburyo yagerageje kugira rotation akuremo bariko barasaza yinzemo bashasha kandi iyo processes yamusaba imyaka nk'itatu canke ine yari bwahere uti rero Maresca yiguyemo bagomba kumuha umwanya vyanga bikunda kubera ko iyo uri kuraviza kwisaba gusubiza umumenyereza nta wundi Pep ariyo kandi na Pep ava yuko aza kwa City tuvyemeranye yari akiri Pep tuzi kwa Barcelona yigeze kubikora mugabo hari longevity yagize kwa City n'umusiro komeza ko kariyeri witeye ubwoba kwa City wanashima gusumba kwa Barcelona nubwo kwa Barcelona izo Ligue des Champions afisi ya 2009 niri ya 2011 avec irimo muri ya treble mugabo ufashe umwanya baye kwa City nimba regeze igiye kubwira ati nifuza kwibera ubuzima bwanje bwose Manchester ari umuntu wo kwa Barcelona ikatabenya niki arazi ko ari umwanya muremure habaye gusumba kwa Barcelona bamuhaye umwanya hokana bani gihangange wanashira rero nico mvuga kuri Maresca barinze bagusha muri cible z'umugabo yitwa Pep bakana kuganiriza ukiri su kontra n'indi equipe ntuwigeze kwacha kuko urabe viseur za City nk'umusubirizi wa Pep baviza mwaba bigishwa biwe uwa mbere rero Arteta avuga ati kumutera hariya biragoye havu ya Arteta baravuga ati Maresca kwa Chelsea birakunda bivaye n'ibiganiro tugirana company yari yaracubaka bishasha kandi bamuhaye byose ni sawa mu gihe uriya atangwa kuko na Maresca deje yaranenga uburyo kwa Chelsea hari desordre yisangamo bivanye n'urongozi rero yisanze kwa City tuvyemeranye ere yaraheze Maresca si Pep mugabo nikivuze ko adashobora kuresisa ariko kwa City kandi kuresisa muri equipe rega n'utwara ibyo umenyeza mwiza none unamusa bazoresisa Madrid bazotwara ibyo Carlo yatwara nivyo kuri equipe ya Man City n'umugabo witwa Enzo Maresca ari mbona dossier ya Boadi yaraheze ayuba barindire visite médicale yes ayuba Boadi yaraheze bakeneye kwinjiza rero bisona ko equipe ya Man City n'akaya makuru goal baracarindi ibijanye na visite médicale kugira ngo umusore yunge na City officiellement nibaza ko ino transfer mfata ko yaheze nivyo kwa Man City turi kumwe n'imito myiza kuva muri